we bese turamushimira kubera iterambere ryaje aho Makamba kare amapave ntiyari kare twayabakiriye abantu barashika umuntu agatemba tukagirira n'ibibazo n'abantu tukanashwana kubera hari hanyerera nyine cyubahiro bese ndayishimiye kubera tuzanye iterambere ngaha muri Burunga ubu turakenguruka kwereka ivyuma byagenda birapfa mu nzira kubera ibaba ryari rimeze nabi ariko ubu ni sawa turashima twoshimira cyane umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuyu mugambi yatuzanye ngaho Makamba urya muyaga nkuba waje hageze kuko ikintu cyane cari yongereye kuko urabona turiko twaraba hace hazaho amakafetariya harazaho imashini zisya imashini zikora imbaho kubera umuyaga nkuba waruje kuko ubu umuntu agiye gusya nta rugendo rurerure afata imashini zacize hakwiragira nyene cyari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye turamushimiye cyane umugambi yiyumviriye Imana imuhezagira abandanya akorera n'abandi batarashikirwa ubu turanezerewe cyane kuba harabonetse ipave ngaho Makamba ubu uriko uratembera ntibigera wikanga ibirato byorashobora kuvanga ukaja gusenga ugashika ugisa neza ariko kare ugashika ajya ku rusengero wacafuye umenga uvuye ahandi hantu cyo nk'umwonga kubera Makamba isigaye ibereye utembeye nawe ni watembera uraza kubibona Makamba isigaye ibereye cyane kaburimbi ipave ibikorwa biravuga cyane birivugira aho uciye hose ubu n'umuyaga nkuba mbere hariho n'imiyaga nkuba yegereye amashuri abana kesha abona batashe ngo babikeneye kuyimosha ariko baca bimosha impande y'amashuri ko yamasaragwiri ni ikintu kinini cyane kubera kare nk'ari yapfu mu Nyaburumba tuvuye nk'igisenyi hari yapfu mu Nyaburumba ntihaboneka ariko buri hari aho igisenyi haboneka cyane no mu gitu hari birere bitaboneka nko hiyepfo ntihaboneka kubera mu ijoro igisara kiboneshwa n'amatara ubu rero turashima cyane kubera umuyaga nkuba wagwiriye uba uciye hose ubona amatara ubu hama rero ndiko ndaraba ibintu byakoretswe Makamba ni ibintu byiza cyane kare tuvuye ku isoko tuhaye tugenda mu gitwa ibarabara ryari ribi cyane ryarimo ibinogonogo none ubu nibarabara ryiza riri pave nukuri turashima Imana yarabigize neza n'abategetsi byaragenze neza ubu ni heza tugenda neza nta n'urushanga rudukorako turabishima cyane umuyaga nkuba ubu ni byiza ufise ubuheke ntibikugora uragasiza neza hanyuma ufise n'udufaranga ukaba warashinze agakafetariya bigenda neza kera amata yarapfa cyane mugabo ubu bintu ni byiza umukuru w'igihugu akajambo no mubwira nako kumushimira ku iterambere yagize mu gihugu Imana imukomeze ishishikare imugirira neza ibintu bitera biba byiza bisumbe naha kubijanye n'umuyaga nkuba naho hariho n'amakaritiye mu myaka heza atari mu muyaga nkuba atarafite umuyaga nkuba no ngaha kugitwa umuyaga nkuba ntiwashika gitwa yose ariko ubu turabishima n'ukuri ubu umuyaga nkuba ngaha mu gisagara hose urahari turabishima zone nshasha nziza ya Makamba ubu uhaserutse urabona ati ngiye mu biro vya zone ego uramenya ati ngiye gusaba ijambo muri zone kandi barakwakira neza turabishima nukuri byo byose kandi tubikwesha umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ahubwo dusaba ko abanyagihugu twese twobandanya tugira umwete kugira ngo tuzoshike muri yambona kazoza y'igihugu cyacu cifashe muri 2040 twese buri mufuko urimo amahera kandi buri kugenge n'umukuru wacu w'igihugu ciza cy'u Burundi abishikiriza umukuru w'igihugu turamushimira cyane ko ashobora kuduha amatara akwiye ko umuyaga nkuba uri ukwiye kweri turabishima cyane akazi karagenda neza ubuzima bwana butera imbere kubera umuyaga nkuba utafise umuyaga nkuba ntabwo ubuzima bushobora gutera imbere na gatoya umuyaga nkuba ufise akazi kariyongera cyane kubera nkuba uhari barabona ati ibikorwa byakenewe bakaca baza gukoresha akazi kaca kagwira cyane umuyaga nkuba uhari ibikorwa biravuga cyane birivugira abe nawe amazi meza mu mazone no ku